Nitwa Ndacayisaba Samuel, nsanzwe mva mu Gihogazi, ndahafise umugambi wo korora inkwavu za kijambere. Maze kumva kamo kanyene cyo bakuru igihugu cyacu Burundi ko twokorora inkwavu, duteye kamo ko twokorora inkwavu. Naciye nitura ikigo payeje, hanyuma barampa umutahe. Kuva mu kwezi kwa gatandatu niho natangura korora izo nkwavu za kijambere. Naciye ntanguza inkwavu 15 zivyara, hanyuma ncangura n'amasuguru abiri, no kuva natanguje inkwavu 17. Gushika ubu tuvugana ndavye nizo maze kugurisha zirimwe na imaze kugera ku nkwavu 75. Umugambi w'ubworozi bw'inkwavu ubwa mbere ho rimwe akamaro kanini cyane, kubera ko inkwavu bwa mbere hoho ziroroshe korora kuko tuzigaburira ivyatsi, hanyuma ikindi ziragwiza amase. Ubwa mbere narugura umwavu ushikana 600 kugira ngo ashobore kurima. Ubu rero ayo mafaranga nca ndakoresha ibindi kuko urumva umwavu wose ndawukura ngaha. Congeyeko no gupompa, jewe ndapompesha amaganga y'inkwavu kuko urumva ndayafise, ndaronka amaganga menshi. Rero ndakoresha mu gupompa imiti, sinigo ndayigura kenshi muri pharmacie phytosanitaire kubera ko nkoresha amaganga nyene y'inkwavu mba nakuye ngaha nyene. Ubwa mbere jewe nk'ibigori dufatanya ku bigori sinarenze ibira 500 by'ibigori. Muguno munsi ndashobora kuronka itoni n'inusu, itoni kuduga gutyo kubera ko nkoresha umwavu w'inkwavu. Isoko ibandanye iboneka nko tubona biko biragenda, musanze ubu ntaro kwavuga je munsi y'ibihumbi 200. Byumvikana yuko mu kwezi ushaka kwinjiza 600, ubu nyine nkitangura ninatangura kugurisha neza. Je umugambi wonyene cyo mu kwigisha cyacu Burundi ndawushigikiye cyane wo korora inkwavu. Ubwa mbere hoho n'ubworozi ushaka kuvuga no wari we wese bidasaba umutahe muremure gose. Rero nk'ugwaruka gwogo bikirondera akazi, twabanura yuko bayijukira ubworozi bw'inkwavu, bagakora amaboko mu mpuzu, bakorora bataravye ngo ntanguje amamiliyoni n'amiliyoni y'umutahe, mugabo bagakora umutahe wose ubufise burya nta mutahe wa muto iyo ukoresheje neza. Gushika ubu nkoresha umukozi umwe kuko mva ari hanyitangura, ariko ndafise n'abandi baza baranzanira ubwatsi ndazigaburira. Nuvuga rero ubunyene hariho abakozi bashika kuri 3 bamuranzanira ubwatsi bwa misi yose, n'ubundi mwe mpemba ku kwezi.